twaronse abantu dushyigikira ariko Imana ishimwe cyane yuko Imana yaduhaye umukwe agency. Haleluya, twakomera amashyi cyane. So umunsi rero haraciye iminsi itari mike, hariho edisiyo yari yabaye yaho hariho ingabire nyinshi batweretse, haba abaririmbyi, haba abacapa, haba abavuza. Ndabizi neza yuko niba twari ku muco gihe muri uno mwanya twashaka kwakira Chorale Sayuni. The sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Joyeux Noël. Eh, on dit Joyeux Noël. Je n'ai pas dit. Tu m'as fait ça. Tu as fait ça. Tu m'as fait. On a dit Joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, mais faut que tu l'as fait. Cyane gose. Joyeux Noël. Eh, oh, Suramo twumve abana bize neza. Mama Linga. Mama Linga. Hey, Mama. Papa Linga. Mon oncle. Mon oncle paternel, maternel, tante maternelle, non de mitza. Moi j'ai ouvert. Quand vous regardez ça, quand c'est Trabalho. yo. C'est suisse. Non mais mwanza kucha muri finale. Baje gutamba. Baje gutamba. Mwanza gutamba. Bahejeje Chorale Sayuni. Ah, Chorale Sayuni. Batwegeje kandi. Ah, OK, Chorale Sayuni. OK, ça va. Jewe mutayiro kuri Noel yarantenze. Namusigiye muzuwoda. Ndamutelefona ndamubwira ninaza ngasanga ntayiro ahetse. Nza kwambara izo buri kurashona. Direct. Nasanze ari gasona kanzu. Yo wambaye Mana yarakitse. Amen. Narayirindiriye. Joyeux Noël. Mumeze neza none? Muri show. Aba finaliste bariye kamishaka. Aba finaliste bariye. Mec, où sont les finalistes? Muri. Where are you? Ikasabe mufashe kumwakira uwitwa Manirakiza Chris Donnel. Amashimwe y'ikirakaza. Haleluya. Mutegure neza byose.
arafunze isura niko novuga nta kintu na kimwe karagira natwenga icyo nashatse gusimboliza ni uko kandi muyiburavye nashatse umunyafurika icyo nashatse kuvuga nciye muri kino gicapo ni uko abanyafurika benshi natwebwe abarundi nituronka amakazi menshi yo kwerekana ingabire zacu natwebwe abadesinateur cane cane nituronka ahantu henshi donc tumenya twotangurira kugira twerekane ingabire zacu rero nashaka kwanza gushimira yuko mwaorganije ino event mukaba mwaradukanije ngaho tukabereka ingabire zacu mwarakoze ego Mon nom est Nganji Roni Andy et je suis l'un des finalistes dans la catégorie dessinateur dans la compétition Ngabire Anji. L'œuvre, la toile que j'ai dessinée, je l'ai intitulée L'âme en renaissance. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai voulu matérialiser, l'idée générale qui guide mes pas en ces temps de fin d'année 2024. Si vous regardez l'œuvre, vous allez apercevoir qu'il y a trois choses importantes. La silhouette, une silhouette féminine, la couleur bleue qui entoure le tout, et aussi des taches et des fissures autour du visage. Quelle est la signification à travers cette œuvre alors? Pour la silhouette féminine, j'ai voulu symboliser la femme qui est porteuse de vie, souvent liée au thème de renouvellement. Elle porte en elle la force de renouveau qui ne cesse de créer et de nourrir et d'élever à la fois. Pourquoi la couleur blanche? La couleur blanche dans ce contexte de renaissance, de renouvellement, elle symbolise la pureté, la lumière divine, la transformation et même, je dirais, la libération. À travers cette couleur, on comprend qu'il y a, elle ouvre, elle guide vers une route, et pour faire simple, elle ouvre les ouvertures vers la vérité et aussi la grandeur de l'âme, en tout cas sur la couleur bleue, désolé, le stress, sur la couleur bleue, elle incite plus sur la couleur bleue, elle ouvre, elle m'inspire sur le contexte de renouvellement, la confiance en soi et la force qui de faire face à divers obstacles ou même à diverses opportunités. Elle ouvre à l'image, elle symbolise plus le bleu du ciel comme de l'eau qui symbolise le renouveau, ou même comme le cycle de la vie qui se renouvelle après chaque saison, et ainsi qui donne des ouvertures à travers de nouvelles opportunités face à la vie. Donc j'ai voulu matérialiser à travers cette œuvre mon envie qui guide ces derniers jours, parce que chaque fois quand il y a la fin de l'année, la plupart des personnes aiment écrire sur des feuilles de papier ce qu'ils veulent faire ou bien même accomplir l'année suivante. Mais la plupart des gens ne comprennent pas qu'il est nécessaire de changer une certaine identité en nous pour pouvoir réaliser de grandes choses. C'est pour cela même que les taches et les fissures symbolisent un passé qui était nécessaire pour créer un futur merveilleux, une identité nouvelle. C'est pour cela que j'ai voulu matérialiser ce genre d'image à partir de cette œuvre. Bonsoir. Cette œuvre est intitulée « J'ai dessiné mais j'ai pas dessiné ». J'ai passé 8 heures en train de dessiner. Comment dirais-je? Hagagiye. Akachagaruka.
parle pas, comment dirais-je? Mukomera amashyi, urazi ubwenge. Urazi ubwenge. Ariko wariko urerekana dessin, wanyibukije image. Naho ndi umudessinateur. Twese twarabaye dessinateur muri primaire, sivyo? None vyagiye. Twese twaracapa. Umuhwi, imodoka, watangura gutya. Muravyibuka? Je narigeze gucapa. Nicara inyuma, muca muvyumva ingene vyagenda mw'ishuri. Ncacapa umukobwa ari imbere. Ncapa uri imbere. Naracapa neza fe. Ndamucapa. Baca basona nkaramuheza. Ncafata dese yanje, ndayishira muri kayadeyade. Ndayibika. Abamama nibo badukoresha deyade 18h, muravyibuka? Umumera acarananga gutora ikaye ntarayimuha. Paje ya mbere ruguru, paje ya kabiri, paje ya gatatu aca kubona desi iri ku mukobwa ari kuri Imana. Ingo. Daje. Niwo musi naje naciye ngira salamu imbere ya mama. J'ai décidé mon cœur parle, mais ça ne parle pas. Comment dirais-je? Reka twakira abandi bantu nkomera amashyi.
tu ne mens jamais. Je m'en confie en toi, car je sais en qui j'ai cru. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps ou les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Je te fais confiance. Tu n'abandonneras pas. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Moi je sais, c'est dans le ciel qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Importe le temps ou les circonstances, je te fais nkuko nabivuze nacapishije crayon hama iyi œuvre yanje nayise tout pour ses rêves canke nko novuga byose kubw'indoto ziwe. Ni kuvuga nashatse kwerekana yuko ko turi mu bintu by'amatara y'abajene, nashatse kwerekana yuko twebwe kenshi abajene dufise impano, tuba dufise amareve y'ahantu dushaka gushika. Urumva tuba dufise ahantu dushaka gushika, ariko ikintu ngomba kubwiriza kubera yuko twebwe kugira ngo impano zacu tuzishikeko turakeneye ubufasha au niveau financier, au niveau éducatif, mais aussi au niveau social. Ibyo nashatse kwerekana ngaha kubera yuko urabona ngaha munsi hariho amazu, nashatse kwerekana sosiyete, hama turabona ibitabo biriko biraduga n'ikindi kiri munsi. Nashatse kwerekana ubumenyi, hama ngaha uravye neza hariho amahera y'amanoti. Nashatse kwerekana les finances, ni ukuvuga ngo twebwe abartiste tuba dukeneye, ni ukuvuga ngo abartiste nk'umujene artiste abakeneye les financements kugira ngo impano yiwe ishike kure, abakeneye les financements mu bintu bitandukanye kugira ngo ashobore gushika. Nkuko tubibona ngaha, urabona ngaha uyu muntu yarasimvye agiye gukubita umupira, ariko urabona umupira igihande kimwe umupira twita ikibangano, hamundi nawo ni umubalo. Kandi uravye ngaha kuri uyu mubalo hariko amazu meza, indege, niko bitaboneka neza ariko kubera tutavyegereye. Nashatse kwerekana yuko hamwe indoto z'umujene afise impano zirashobora kuba realize kandi zikamuteza imbere, zikongera zigateza imbere abantu bamukikuje bivanye n'ukungene aya madomene yose nagenda avuga yabigizemo uruhare. Amazina yanjye
rusengero igihe hari abantu ko baza kugira inzego gushikana abantu baza gushikana reka nsomore umurongo gatoya muri hanganiza mukozi so havuga ati yunamura amaso abona abatunzi bashikana baterera amashikanwa yabo mu masanduku y'amahera abona umupfakazi w'umworo atereramo amasenga abiri arababwira ati ndababwiye ukuri uyu mupfakazi w'umworo ashikanye ibirenge by'abandi bose kuko abo bose baterereyemo mu mashikanwa kubibasagutse ariko we ku bworo bwiwe ashikanye ibimutunze byose. Iyi dese rero ni make nshashe kuyereka ahanye yarafise aya masenga abiri ko bayivuze gusa tuyarishwa amadese kenshi bakunda gukoresha ibigorongoro gusa yo Bible ivuga ko ara masenga abiri niyo yagyashije muri ivaze mbona ngaha bana ko yari yiciye ako natwenga bivanye n'ukuntu arumva ko ashikanye ibyo afise byose iyi dese rero make nje nashatse kugira ni impanuro gatoya nashatse gushiraho nashatse kuvuga ati ho barimo nk'umuntu ari hano kuri nosi yifuza kugira ngo ubuzima bwiwe bube bunini cyane rwose birasaba ko weba ikintu kinini cyane kugira ngo ushike kucyo ushaka. Ahandi nashatse kureba ko uyu yatanze amasenga abiri ariko wowe nkayo nk'umufrere nk'umucane uri ngana washobora gutanga umutima ukohereza Yesu kugira ngo uronke ubuzima budaye. Tu m'as aimé plus
yitwa Sinzotinda n'amasezerano.
ndetse n'umwaka mushasha. Nitwa Shalom Makelele, kugira ndirimba indirimbo mu maraso ya Dudu.
twashaka kumwankoraja no kwapresiya igikorwa ciwe Manirakiza Chris Donnel. Winner of Ingabirano Yanje first edition ni Ingabire Clebersa. Muri kategori y'abaririmbyi ni babiri, ariko ndahera ku wa kabiri. Handitse mu kinofunofu ngo runner up winner of Ingabirano Yanje first edition, uwo nawe akaba ari Migisha
yo kuririmba. Aha handitse mu kinyamazuru winner of ingabirano yanje first edition in the singer category. Nibaza ko ari iki? Uwa mbere mu gisata cyo kuririmba yitwa atwandishijemo publicité turagarutse. Ndashaka twese dukomere amashyi n'akaruru kenshi.